Haleluya. Imana idukorera, Imana iduhingurira mu rugendo rwo kuja mu byo yatubwiye. Mpora ngerageza kwiyumvira kubera ko Imana kenshi ikunda kubwira abantu iyo baroye n'iciri kirahamagarira ubuzima bwabo n'ici izobakoresha. Ugasanga umuntu agikizwa, je maze imyaka mike nkijijwe muri 94, uravyumva mu gihugu hari intambara mu gisagara hameze nabi muri 94 turiko turasenga muri Odeon. Nararonse profesi iri claire mu bantu nk'uko bahagaze ejo bundi Daniel yavuze ko dimanche barampagurutsa ndatinya no guhaguruka ndaronka profesi iri claire ku vy'Imana ishaka kunkoresha. Nari maze umwaka canke nari maze imyaka 2 nkijijwe, uyu munsi mvise imyaka 27 nkijijwe. Kubera ko Imana imbwira ivy'izonkoresha nkiri umubebe wa 2 ans mu gakiza. Nuko Imana iri interesse kudukomunika destination, aho turiko turaja, aho iriko iradutwara, ici twiteze ko aho tuzobera abandi umugisha. Abrahamu ataravyara n'umwana umwe, Imana yamubwira ngo uzoba isoko, uzogira uruvyaro runini, igihe atanu umwana wa mbere yari bwavyare. Kubera ko Imana ivuga ibintu kare, Imana ivuga ibintu kare kugira ngo bikuzigame kandi ntusanzare mu buzima bwawe, ube focus ku cyo iriko irakubarira, kuko igukundisha ico yagushizemwo, hama iyerekwa ryayo mu buzima bwawe rikaguproteja kudafata vyinshi, kuko mu buzima hari vyinshi twojamwo, hari vyinshi twogerageza, hari vyinshi twoshobora, ariko ivy'Imana impamagarira si ivyo nshoboye, ariko ivy'Imana impamagarira ni ivyo yampamagariye. Point. Ndafise ivyo nshoboye ntemerewe, ariko ndafise ivyo nahamagariwe nemerewe.